Iro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Nitega gusubira kubana namwe ndabaramukije ndabaha nikaze mu kiganiro Humura Burundi co kuri uyu wa kabiri gitugutu 2019 ikiganiro gishimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ishirahamwe rijejwe impunzi kw'isi hase ngo nta ruhara na ruto rifise mu gikorwa cyo gutahukana abarundi bahungiye muri Tanzania buca gitangura igikorwa leta y'u Burundi menyesha ko ari ishigwa mu ngiro y'ivyo bafunditse na Tanzania. Mu gisata c'umutekano hari kiziga c'umuntu catowe mu gatondo ko kuri uwa gatatu mu Ngagara imbere y'inyubakwa z'uburaro zishirahamwe Sokabu. Mu gice ca kabiri naho cahariwe ku misi yose ya gatatu amagara y'abantu tubabwira indwara y'amakonyera rhumatisme mu rurimi rw'igifaransa. Ines Gakizanije ndiko ndabashikiriza kino kiganiro mfashijwe mu buhinga bw'ivyuma na MS Steven Yungeko hamwe na Emile Nibasumba twese hamwe twongeye kubaha ikaze. Duhere kino kiganiro mu makuru yerekeye impunzi. Leta ya Tanzania ibandanya yitegurira gushira mu ngiro amasezerano baherutse gupfundikana leta y'u Burundi yo gutahukana abarundi bahungiye muri ico gihugu. Imiryango 62 igizwe n'abantu 122 yavuye Inyarugusu ku munsi wejo yajanywe mu kibanza co kurindiriramwo induta imbere yo gutahukanwa mu Burundi. Ico kibanza gikoranirizwamwo abazotahukanwa bavuye mu makambi uko ari atatu. Abatwaweyo bavuye mu ikambi ya Mtenderi ni miryango 208, mu ikambi ya Nduta naho hasohowe urutonde rw'abantu 1038. Bamwe muri bo bari kumwe n'abandi muri ico kibanza cyo kurindiriramwo gutahukanwa. Kuri izo ntonde rero zimaze kumanikwa z'abazotahukanwa ariko abatigeze biyandikisha. Uyu munsi bariko baraturatura bahigwa n'igipolisi ngo basange abandi aho begeranirijwe. Abo barundi basaba babishoboye kubafasha ntibatahukanwe ku nguvu bapfume bimurirwa mu kindi gihugu co kwemera kubaha indaro. Ni inkuru ya Trésor Niyongabo yimenyereza hano kuri RPA. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu ca Tanzania bavuga ko bari babwiwe ko hazotahukanwa gusa abiyandikishije kandi babishaka gutaha, ariko abapolisi n'abasungusungu ngo bazindutse kurondera n'abatabishaka ngo batahukanwe. Twabwiwe yuko itariki imwe dutegereza guhungurwa, ariko mu nyuma kuvyariye biraca ahantu hatandukanye. Twabwiwe yuko azotahuka umuntu vyiyumvisemwo, mugabo ikintu gitangaje nuko bamwe muri benshi bari babwiwe ko bazungura ku bushake ariko barisanga ku ntonde ko bategereza kugenda, kuko ukibona izina ryawe bakubona rimuzane ivyawe vyose hama bagutware mu gihugu cawe. Abantu benshi bariko baratwarwa ntibiyandikishije, ariko wisanze ku rutonde igipolisi abazungusungu bari kumwe bose batagutora muhira baca bagutwara. Abo barundi bahungiye imutenderi barihebuye kuko ngo no mu batashe ku gushaka kwabo abatari bake babuzwe irengero. Narico bigaca bidutangaza twebwe impunzi twahunze ibihe bigoye ibyo twakorewe, rero bariko batujana ku nkombe bigaragara ko ari umugambi wakozwe na leta y'u Burundi na leta ya Tanzania kugira ngo dushobore kwicwa atacamira. Ni benshi bama bagiye bakazimira kandi bavuga ko amahoro ahari. Abo barundi basaba amashirahamwe atandukanye ajejwe ivy'impunzi kubafasha. Bavuga ko nimba igihugu ca Tanzania kitagishoboye kubaha ubuhungiro botuma babaronderera ubuhungiro mu bindi bihugu. Twebwe impunzi turasabye dushimitse amashirahamwe mpuzamakungu nka ya Amnesty International, za Human Rights Watch n'ayandi mashirahamwe kugira ngo agire icyo akoze kutubandanya dutakaza ubuzima. Ntabwo iki gihugu babona ko kidakwiye kubandanya gishobora kutwabwira turondera ikindi gihugu, kuko ni twebwe bari muri Tanzania bahangayitse, abandi bari mu bindi bihugu ntacuka n'iki kiri kugira haba, ariko ngabo twebwe n'impunzi tuguma dutubatuzwa kandi twahunze tugiriwe nabi.
benshi mu bisanze ku ntonde zo gutahukanwa bari mu makambi atandukanye ari ngaho mu gihugu ca Tanzania begeranirijwe mu ikambi y'Induta aho bitegekanijwe ko bazotahukanwa mu Burundi ejo aho bukera ku munsi wa kane. Leta y'u Burundi rero iremera ko amasezerano bapfunditse na Tanzania yo gutahukana abarundi bagiye gusaba ubuhungiro muri ico gihugu atanguye kuja mu ngiro nkuko yabimenyesheje kuri uwa kabiri bagenzi bacu ba Groupe de Presse Iwacu Nestor Bimenyimana ajejwe igisata cyo gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo avuga ko bapfunditse ko kundwi hatahukanwa impunzi ibihumbi 200 guhera kuri uwa kane no kuvuga ejo aho bukera. Azoza harahunguka abahunzi 200 kundwi kuri buri haza igihumbi ku nshuro imwe no kuvuga igihumbi kuri komvwa imwe. Rero urwandiko rwasinywe ja mu ngiro ko baja mu ngiro ngo bamenyesha ko muri iyi ndwi tariki 3 hazoza abahungutse turabiteze tuzobakirana rweze nkuko byama baje ari bake bazoza ari igihumbi ariko bashobora kudashika kubera intango murazi ibigoye ariko iciza nuko bobandanya baduga bakaduga gushika aho tugera ku nkuko twavyumvikanye na HCR hamwe na Tanzania kuwa kane rero ntituramenya neza ibiharuro vya nyuma bizoza ariko naho boza badashika igihumbi tuzobakirana rweze mugabo twongera kwibutsa yuko twavuganye ko hazi igihumbi kuri komvwa no kuvuga 200 mu ndwi kuko rapatrima iba kabiri mu ndwi abo bazoza nabiyandikishije ku bushake nibo bazoza ubwo twe twasabye muri Tanzania basubiremo bandike umuntu ku muntu tumenye ibiharuro ntabanduka by'abantu dufise muri Tanzania ivyo rero biriko birakorwa byaraheze turindiriye ko baduha raporo kugira duce tumenya abarundi dusigaje hariya muri Tanzania ingene bangana ama twitegure kubakira tubazi. Ayo masezerano umutegetsi avuga yatewe ko igikumu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye hamwe na mugenzi we wa Tanzania Kangi Lugola kuwa 24 myandagaro uno mwaka muri ayo masezerano yiswe ayibanga Tanzania yasezeraniye u Burundi gutahukana abarundi bose bahahungiye imbere y'uko uno mwaka urangira mu ntumbero yo gufasha kwereka makungu ku Burundi ari nyabagendwa naho uwo mutegetsi avuga ko hazotahukanwa abavyisabiye muri ayo masezerano yo mwibanga RPA yashoboye kuronka ikopi Tanzania yiyemeje kuzotahukana impunzi zose izivyisabiye nizitabishaka ifashwa canke idafashwa na HCR RPA irondeye HCR batwishuye ko bamenye ayo masezerano yagizwe n'u Burundi na Tanzania ariko ko HCR itari muri ico gikorwa kuko ifasha gutahukana abavyisabiye gusa. Amashirahamwe mpuzamakungu nayo nyene aharanira agateka kazi na muntu aremeza ko hari bimenyetso ntabesha vyerekana ko impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ziriko zitahukanwa ku nguvu. Ishirahamwe Human Rights Watch rihamagarira ubumwe bwa Afrika gusaba insiguro zikwiye Tanzania n'u Burundi kubijanye n'amasezerano baheruka kugiranira. Clovis Niyonzima nawe nyene yimenyereza hano kuri RPA. Nitangazo basohoye kwa 19 Nyakanga uyu mwaka ishirahamwe Human Rights Watch ryavuze ko ryabajije bamwe mu mpunzi bari mu gihugu ca Tanzania bakayibwiye ko bigaragara neza ko leta ya Tanzania igamije kubatahukana ku nguvu. Kubwizo mpunzi kuva umushikiranganje Barandagiye yagiranye amasezerano n'umushikiranganje Rugora wa Tanzania iterabwoba ku mpunzi ryace giyongera amasoko yarugawe baranabuza gukoresha ibikoresho bimwe nk'amapikipiki muri yo kambi. Impunzi Nyarugusu yaganiye na Human Rights Watch yavuze ko bamwe mu mpunzi bateye bakomoka kubera ubuzima busa n'ubutagishoboka muri iyo kambi. Bill Frederick ajejwe igisata c'impunzi muri Human Rights Watch ati nibigaragara ko leta ya Tanzania ifise umugambi wo kugerageza gutahukana impunzi ku nguvu ibanje guhonyanga amategeko mpuzamakungu na ya Afrika. Bill Frederick agasaba ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika gusaba insiguro leta ya Tanzania na leta y'u Burundi kubijanye n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano baheruka gusinya. Ati nakaryo keza ubumwe bwa Afrika bwo bubonye bwo kubwira ibihugu biri muri uwo muryango ko bikwiye kubahiriza amategeko byasinye ajanye no kubahiriza agateka k'impunzi. Amasezerano yo mu 1951 araba impunzi n'amasezerano ya Afrika yo mu 1969 araba impunzi abuza gutahukana impunzi mu gihugu aho ubuzima bwazo bushobora kubangamirwa. Kubw'ayo masezerano ukwirukana impunzi ntibivugwa gusa igihe ufashe ku mugaragaro ku nguvu impunzi ukayitahukana ahubwo kandi biravugwa impunzi iburagirwe mu buryo bwose kugeza hihitamwe gutaha naho ibibona ko ubuzima bwayo bushobora kubangamirwa. Arakoze Clovis Niyonzima inyuma y'akaruhuko dutandukira igisata c'umutekano. Humura Burundi.
Ikiganiro muri Burundi kirabandanya ndabibutse ko mu gisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za Radio RPA kuri Twitter, SoundCloud, YouTube no kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ikiziga c'umuntu catowe muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu. Ababanyi b'umuhisi bamenyesha ko yarasanzwe ari mu barongoye ishirahamwe ry'abakoka ku miduga yunguruza abantu. Ni nkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Deo Barakaza niryo zina ry'uwo yatowe ari kiziga ku irembo ry'amazu y'ishiramwe Sokabu ari naho yarasanzwe aba kwibarabara bitiriye bugendana muri quartier y'indwi muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru twahawe na bamwe mu banyagihugu bo muri zone Ngagara bavuga ko Deo Barakaza yarasanzwe ari mu barongo y'ishiramwe ry'abakoka ku miduga yunguruza abantu. Ababanyi biyo bavuga ko gushika ubu batazi ico yazize bagasaba ko hoba amatohoza kugira hamenyekane icatumye ndagugwa. Deo Barakaza yavuka hitwa mu Rukina muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Twagerageje kurondera kuri telefone yiwe Edi Paul Hakizimana mustanere wa komine Ntahangwa turamukena. Urakoze Emmanuel Ndayishimiye. Tukivuga ivy'umutekano hari umunyagihugu aba muri quartier ya Kinanira ya kane muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura yabuzwe irengero kuva kuri w'Imana itariki ya 29 Nyakanga. Jean-Marie Vianney Rugerinyange numukozi wo mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama. Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode aratubwira amatohozi sekeza ndondeza rimaze gukora kubijanye n'iryo nyuruzwa. Nkuko twayimenyeshejwe nawo umuryango wiwe Jean-Marie Vianney Rugerinyange umwe mu bakozi bakuru mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama akaba mbere yahora gushika vuba ari umuyobozi mukuru aravye imico kama yarabuzwe irengero kuva ku munsi w'Imana uheze tariki 29 Nyakanga muri uyu mwaka turimwo. Ico gihe bikaba yuko mu gatondo hari abantu baje kumugendera ku rugiwe. Abo bantu bari batatu barimwo umukenyezi n'abagabo babiri. Abo bantu boba baje nk'abaje kumuramu bisanzwe kandi biboneka ko bishoboka ko Jean-Marie Vianney Rugerinyange yoba yarabazi kuko nta na kimwe cerekana ko atewe canke agendewe n'abantu yicura. Bikavuga kandi ko inyuma yo ngaho yaciye atuma umukozi ikintu aja kumugurira ku boutique, ariko umukozi agarutse asanga inzu ngwirugaye, asanga yaba Jean-Marie Vianney Rugerinyange yaba abashitsi biwe bose bagiye, ariko Jean-Marie Vianney Rugerinyange akaba yasize imodoka asanzwe agenderamwo, bisigura ko yoba yagendeye mu modoka yagizanye b'abantu batatu. Iyo nayo ikavuga ko ari imodoka camionette double cabine yera. Gushika ngaho nta kindi kirenga ngaho turashobora kuronka mu muryango, nta kindi kirenga ngaho guca ku munsi wejo bari bwashobore kuronka kuko n'uwo muryango bavuga ko amakuru bayahawe cyane cyane n'uwo mukozi niwe yarindiriye ko sebuja ataha arabura. Mu nyuma bukeye acaja gutabaza kubimenyesha abajyango bahamagaye amatelefone basanga arazimije. Guhera ku wa mbere Jean-Marie Vianney Rugerinyange ntiyatonze ku kazi. Ivyo byose bikaba ibintu bitera amakenga muri kino gihe. Bimenyerewe ko mu Burundi hari abantu benshi baza barafatwa mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ngaha rero ico twogira ko dusaba nuko inzego z'igihugu zokora ico ziteza gukora mu kurondeza uyu muntu, naho kenshi tukunze kubona bica amatwi bakigira nko kumengo ntaco bumvise ntaco bamenye, ntihagenda kimwe gikorwa maze umuntu gasanga yaragiye amazima yongo. Pacifique Ninahazwe yaganiriye na mugenzanje Eloge Divin Remesha. Tuve mu gisagara ca Bujumbura tuje mu ntara ya Ngozi aho hari umurima w'umunyagihugu umwe waraye uranduwe na bamwe mu gwaruka rw'imbonera kure ku mutumba Kamira muri commune Tangara. Inkuru ziva kuri uwo mutumba zivuga ko uwo munyagihugu yoba hogwa imvo za politique. Idonido na Walter Kwizera yimenyereza kuri RPA. Igihe cy'isaha 2 z'ijoro zo kuri uwa kabiri nimbonera kure zirara mu murima w'ibiharage uwitwa Dieudonné Maniratanga aba ku mutumba Kamira muri commune Tangara zirawurandura. Uwo murima waranduwe ukaba wari uri mu mwonga ku rubibi umutumba Kamira uhana n'umutumba Muramba mu ntara ya Ngozi. Uwo nyene kurandurirwa umurima asanzwe arongoye umugambwe Senere muri zone Kananira, aho binavugwa ko mu vyatumye uwo murima wiwurandurwa ari uko yoba yaranse kuja mu mugambwe CNDD FDD. Uyo munyagihugu nyene yaheruka kurandurirwa undi murima ugizwe n'ibitoki n'umuceri
Ruhengeri mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene. Muri iki gihe uwo munyagihugu avuga ko atabona uko agiye kubeshaho umuryango wiwe kuko ahanini yaratunzwe n'uburimyi. Twarondeye Margarite Mpabonimana, musitanteri wa komine Tangara mu ntara ya Ngozi, tumaze kumwidondora tukamubwira nico tumuronderera akaba yaciye aducira ku murongo wa telefone. Ikiganiro muri Burundi kirabandanya dutandukire igisata c'ubutunzi kubera uruhigi rw'abakora akazi ko kuvunja amafaranga y'agaciro bamwe mu bari batunzwe n'uwo mwuga mu gisagara ca Bujumbura barahevye abandi bagakora binyegeje batinya ko bofatwa n'igipolisi amazu bavunjirizamwo amwamwe yarugaye idonido na Hermes ntibandetse. Bamwe mu bantu basanzwe batunzwe n'umwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro baganiriye na RPA bemeza ko uwo mwuga bawuhevye bagahitamo gusubira mu miryango yabo. Imvo n'uruhigi bagirirwa n'abajejwe umutekano aho bagoma babiruka ko mu bibanza basanzwe bakoreramwo. Kuri Benedora Mitya kuri station Scope hose ari imbere ya Rogrenie ashubuye nta nuwo kugira n'ijambo ubu bayora ku munsi nta nukorora twahaye izindi tukabanya turahetse turigware rimwe majana indwi ariko itegeko ngo tugure 230 baratwiruka ko bashize polisi bakaguma bayirera mu barabara barabuvyo urabazi barugaye bamwe bariduga abandi nabo bagumye mu mihira none ko baca bayaterura bakayatwara. Amakuru dukura muri abavunjayi atumyesha ko abashika 200 bamaze gufatwa ubu bakabafungiwe mu busho butandukanye bwo mu gisagara ca Bujumbura. Ego Hermes ntibandetse nkuko bivuze abashika 200 baramaze gufatwa n'amafaranga yabo yose aratwagwa bahogwa ko badandaza amafaranga ku giciro kiri hejuru icashinzwe na banki nkuru y'igihugu. Abigisha bo mu mwaka wa mbere bakurikiranye inyigisho nkarisha bwenge zamaze iminsi 14 bagiye kuronswa igice c'amafaranga y'agashiruka bute bari basigaje kuronswa. Byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero Juma Edouard yasiguye ko utunenge twari mu ntonde z'abigisha bakurikiranye izo nyigisho arivyo vyatumye ako gashiruka bute katabaronswa ku gihe. Izo nyigisho rero zaratanzwe kandi zagenze neza hose. Yamara hariho utunenge twibonekeje cyane cyane mu rutonde rw'abigisha bateza gukurikirana izo nyigisho. Harabonetse yuko urutonde rwashikirijwe mu gihe inyigisho zari zitanguye rudasa n'intonde zari zatanzwe bwa kare z'abigisha bigisha mu mwaka wa mbere. Ibyo cyarateye ingorane ku buryo mbere abigisha batashoboye kuronswa amahera yarategekanijwe ku gihe kuko ababijejwe banze gusubiramo intonde zose kugira ngo bashasha binjiye muri izo ntonde babashire ku ruhande baheze bihweze ibyabo. Byarafashe umwanya rero bituma amahera adasohoka ku gihe. Bararonse igice ngo gice gisigaye byose byatunganye ku buryo mu ndwiza amafaranga bazoyaronka. Harabaye imyidogo mu bigisha kwera ico ngabo imvo nyamukuru zabaye izo ntonde zihushanye n'intonde zari zisanzwe ziri mu mashini y'abajejwe tira mu ngiro ico gikorwa. Juma Edouard yahaye ikiganiro abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Izo nyigisho nazo zatanzwe mu makomune yose agize igihugu. Uwitabiriye wese izo nyigisho yari yandikiwe amafaranga 350 ariko bari bahawe gushika ubu 125. Humura Burundi. Ubu ni wa mwanya w'igice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabane amagara soko y'ubuzima. Uno munsi batwiganira ku ndwara y'amakonyera bita rhumatisme mu rurimi rw'igifaransa. Turaja kubona zimwe mu nkurikizi mbi zayo yitavuwe kare n'ingene wayanduye yo kwifata kugira ntimusinzikaze. Ikiganiro mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Onesime Dushimagize. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu.
Turabaye ikaze bakunzi b'ikiganiro amagara soko y'ubuzima. No munsi tugomba tuganire ku indwara ifata abantu kandi batari bake, naho abenshi batayizi cyane, bamwe bayita rheumatism, ariko mu kirundi bakaba yuko ari indwara y'amakonyera. Tufise umutumire ni muganga Juvenal Habarugira. Muganga ndakuramukije. Mwaramutse Onezime. Turizera yuko muja kumenya byinshi. Umutumire atuganirira ku bitari bike kubijanye n'iyo ndwara, turaja kubona uko iyo ndwara ifata, turaja kubona mbega iva kuki, ntingwara ivugwa igakira. Ivyo byose nibazo tuje kuronkera inyishu muri kino kiganiro. Nongeye kubaramutsa kandi ndabaha ikaze. Muganga mushaka kutubwira indwara y'amakonyera ni indwara bwoko ki? Murakoze. Indwara y'amakonyera ni indwara iri mu mugwi w'indwara twita rhumatisme inflammatoire chronique. Ni indwara ifatira cyane cyane mu ngingo, igatuma mu ngingo hakubabaza, hakavyimba, mbere gushikaho atagikozwe bishikaho n'akazi wahora ukora kagahagara kubera ko ingingo zawe zitaba zigikora, ubusa n'uwamugaye ukamugara burundu ku buryo udashobora gukonya canke ngo ugorore izo ngingo, bigatuma akazi wahora ukora gahagarara bikanka gose. Vyoba biva kuki? Biva ku bintu vyinshi, ariko icambere no kumenya ko si indwara biva ku mukorobi, ni indwara iva kubera ko umubiri ubwawo wonyene wiyataka, uritera ugatangura kwisya, bihereye cyane cyane ku gasashe gatekeye ihuriro ry'amagufa bita membrane synoviale. Ako gasashe rero karabanza kagatukura, ari hajya wumva ubabara cyane gose, ukamengo umuntu yagusutsemwo acide mu ngingo. Hanyuma kamaze gutukura karavyimba, kagaca gasukirira amazi n'amaraso mu ihuriro ry'amagufa mu ngingo hajya bita articulation. Ari naco gituma rero hacatangura kuvyimba, urumva ko abakwabaza kongera akavyimba. Iyo atagikozwe ayo maraso n'ayo mazi abari mu ihuriro ry'amagufa aho mu ngingo birateba bigatandukira ya magufa, bigasa nkaho bahabayemo inkukura, amagufa agatangura gusa nkayivungura, nkayisya. Hanyuma bikomeje birateba bigashikira hanze y'ayo magufa, bigashikira ya mirya bita ligama, nayo igahishira, ikakurya, igatukura, igatangura kuza kwitabagura, bigashikira mbere no mu mitsi nyene idufasha gutambuka, gushikaho naho hatangura kwisya. Iyo rero atagikozwe ntibigarukira ngaho gusa ku ihuriro ry'amagufa mu ngingo, birateba bigashikira n'ibindi bihimba vy'umubiri, cane cane amaso agatangura kukurya, gatukura, mu kanwa hakuma, hagatangura kuza ku mubiri ibintu bimeze kujya kw'inkavyi, ico twita nodule rheumatoide. Bigatangura gutandukira umutima, ukagwara umutima kujya k'umuntu afite ibinure byinshi canke yagwaye diabete n'ibindi, canke agwaye umuvuduko, ingwara y'umutima bita hypertension. Donc bigatuma umutima ugwara. Saho gusa birashika naho bitandukira bwa butsi nsoza bwenge bita nerve, umuntu agatangira kugwara ibinyanya, hamwe nyene nk'umuntu akoresha imashini ya ordinateur adashobora kwandika cyangwa aterura ikintu, mbere no kuza kugurura umwango ukoresheje kijya twita poignée mu gifaransa, bikanka gukora ko kuca wumva umengo umuntu yagushize mu muyaga nkuba. Urumva ko rero si ingwara igarukira mu ngingo gusa, ariko henshi itangirira ni mu ngingo. Ishobora gufata mu ngingo zo ku ntoke, ishobora gufata mu ngingo zo mu gakonjo, ishobora gufata mu mavi, ishobora gufata mu ngingo z'amagufa yo ku mano, byatinze birataba bigashikira gose no mu ngingo z'igitugu, mu nkokora, kw'izosi, no ku munwa aha kuyi imitsi dufasha kurya, bikanka bikabuza ko umuntu ashobora kurya. Akadadarara. Ni bande bakaribwa niyo ndwara? Ndashaka gufata abantu ari bose canke hariho bakaribwa gusumba abandi? Nivyo iyo ndwara ishobora gufata umuntu ari we wese, ariko hari abantu bakaribwa kuruta abandi, cyane cyane n'abantu baba bafise mu muryango wabo, mu bavyeyi abigeze kuyigwara. No kuvuga ko ni indwara ishobora guhanahanwa mu muryango.
ni ingwara kandi ikarira abantu banywa itabi, irakarira cane cane abantu b'igitsina gore kuruta abagabo, irakarira kandi abantu bari hejuru y'imyaka 40 nubwo abari munsi yaho nabo nyine ishobora kubafata cyane cyane abantu bakarigwa rero nabo suvuga ko rero abatari muri abo udashobora gufatwa mugabo abo nibo tubona kenshi bayigwara. None nk'ubu uharaje umuntu gute mumenya ko agwaye iyo ngwara iyo mumwakiriye muraheze mukamufasha gute? Kenshi kwa muganga abantu badushikira bayigwaye n'abantu baza bavuga ko mu ngingo baribwa, bakaza bavuga ko bayimaranye igihe, bakaza bavuga ko bibabuza kuryama, bakavuga ko batagishobora gukora akazi canke iyo bagakoze bagakora bababara, nta kintu baterura, bayahora yiruka ntashobora kwiruka, rimwe aratambuka biramugora ukarababara, hanyuma mwijoro akaradasinziye kubera ubwo bubabare n'ukuntu aba havyimbye. Hanyuma rero wamara kumuraba agushikiriye niho usanga rero za ngingo zivyimbye kubera ko nkuko nabivuze haba hamaze kuzamwo amazi n'amaraso yavuye kubera ryahishira rya kagasashe gatekeye ihuriro ry'amagufa bita membrane synoviale. Urumva ko rero ingingo ziba zigwaye ucubibona. Reka muguhanura ntugora cyane, urigora ukabigorera, ukongera ukabagororokera, ukabikesha mu biganiro bakakumva bose. Uri radio shaho uri radio. Iyo ngwara rero kandi iratandukanye n'ingwara tumenyereye bita gute, kuko gute kenshi ifatira ahantu hamwe, ariko yoyo ifata mu ngingo nyinshi, nico gituma tuyita polyarthrite. Yego. Hanyuma ni ingwara ivugwa igakira. Kuvuga ko ivugwa igakira burundu biragoye. Ni ingwara umuntu abana igihe gusa harabo bishika burundu bakamugara bagashikaho bagira ico bita mu Gifaransa invalidité, hamwe atakintu babakishoboza. Intumbero rero yo kubavura tuba dushaka icambere kubafasha kubandanya bakora akazi kabo, bakabandanya babaho, bakayibana ariko bakabaho bitababujije gukora, bitababujije kubaho, ico twita mu Gifaransa améliorer la qualité de vie. Tuba tubashaka kandi kubafasha kugira ngo ayo makrize uko kuntu hahishira hakababaza hakavyimba ntibigume biza kenshi. Dufate hagaca nk'imyaka 2 amezi 6 iyo ngwara itamufashe, mugabo kugeza ubu nta muti burundu turaronka wovuga ngo uwo muti urayimara burundu kugira umuntu bwuti ntazosubira kugira. Gusa amahigwe yayo nuko ubuhinga mu buganga bwagiye butera imbere ko imyaka yagiye haca, ubu hari uburyo bwinshi cyane bwo kugira ngo uwo muntu abeho ntihagire ikimutwara. Icambere dukora hari binini dutanga, ibinini by'ububabare bigatuma ububabare bugabanuka, bigatuma ashobora gusinzira, ariko hariho n'ibinini dutanga kugira ngo ayo makrize ntagumaza. Rero n'imigwi myinshi y'imiti, icambere niyo miti y'ububabare twita mu Gifaransa anti-inflammatoire, ica kabiri nico twita mu Gifaransa immunosuppresseur, ni imiti isanzwe ikoreshwa mu kurwanya amakanseri n'ibindi, ituma kuguhishira n'iryo gurirana ry'amakrize bitaguma bigaruka. FPR ni iki ryanje ryatwese ni iki ry'abanyagihugu. Hambavu y'ivyo hari n'ubundi buhinga bwo kubaga, ushobora gukora ico bita chirurgie, bakabaga ako kantu kavyimbye, ugasashe kavyimbye bakakuramo ico bita membrane synoviale, kayibaga mbere bakanabaha ico no kwita prothèse mu Gifaransa, bisubirira ya ngingo bigatuma ashobora gutambuka, bigatuma ashobora gupfunya akagorora za ngingo ziwe. Hari n'ubundi buhinga rero bwo butarashikira ino hambavu y'ivyo binini, hari n'ubundi buhinga buri mu bihugu bimaze gutera imbere twe tutararonka, ubuhinga bw'imiti bita biotique. Iyo miti bita biotique ni inzira bakoresha, ni imiti yo gutegwa bakoresha kugira babuze ako gasashe kuvyimba, bakabuze guhishira, ico twita le biotique injectable, bahagarika inzira ako gasashe gakoresha mu kugira ngo gatukure kavyimbe. Ego hari ingwara zimwe nziza hama zikikiza nka za grippe n'izindi canca nk'iyo zifashe nk'abantu bakiri bato ugasanga zirakize naho umuntu atamuti aba yafashe. Iyi ndwara yoyo ntishobora kwikiza, ni mako umuntu aje ku miti. Haba namba kuko nkuko nabikubwiye mu ntango, ni ingwara novuga ko ari mbi, abantu bamaze kumenyera ku bana, ariko ni ingwara mbi. Uti ni mbi gute? Urumva ko umuntu yafashe ntashobora kuryama mu gihe ngo asinzire ko abafise ububabare budasanzwe. Hanyuma sinzi ko mumaze kugana n'abantu abagwaye gute, ibabaza kujya kwa gute, uretse gusa ko yo ifata ingingo nyinshi. Urumva rero ko uwo muntu yogumaho akavyihoza, nibaza ko vyomugora. Hanyuma nakubwiye yuko yitavuwe haragera igihe umuntu ataba gishoboye kwikorera ubuzi busanzwe bwiwe, no kuvuga agiye kugurura nk'urugi akumva ababara gose bidasanzwe, yaterura ikintu akumva adashobora kugishikana, yaba rimwe aratambuka bisanzwe mu ibarabara bikanka ko agorora, bikanka ko apfunya. Urumva ko abari mu mahano, kuko ubuzima cyo kubaho gusa utagwaye, ni no kubaho ukora, ni no kubaho ushobora kugendera abandi, ni no kubaho ushobora kuza kwishakira ibyo urya, ni no kubaho ushobora kugira
imigenderanire naho ubaye urumva ko rero bishitse aho atagishobora kuyunguruza ntabagishobora kwikorera udukorwa dusanzwe nko kumesura kwiyoga urumva ko ubuzima busa n'ubwabaye nabi rero ategezwa kwivuza muganga akamufasha kugira ngo agumane ubuzima n'ubwo bwaro agumane ubushobozi bwo gushobora kwikorera ubuzima bwa misi yose. Yoroshe kwirinda canke biragoye boyirinda gute kwirinda novuga ko bigoye ariko birashoboka icambere nuko nakubwiye ni ingwara ishobora guhererekanwa mu miryango urumva ko nk'ubu wewe wifise ukarongorana n'umuntu ayifise urumva ko umwana kuvuka ko abafise riske nini yuko iyo ngwara yigwara nibaza ko rero mu gihe wamaze kumenya ko wewe uyifise uwo muntu nawe mugiye kubaka akaba ayifise bishoboka mu kwirinda kugira ayo mariage icya kabiri nakubwiye ko hari abantu ikarira cyane nk'abantu banywa itabi guheba itabi biri mu bituma iyo ngwara itogukarira cyane hari n'izindi nzira nyinshi zo kuvyirinda biciye mu mfungurwa umuntu amaze kumenya ko ayigwaye ashobora kwirinda ko imukarira mu gukomeza atambuka ico twita marche agakora siporo nka zirya z'ukoga kugendera kwikinga kugira ngo izo ngingo ziwe zimenyere kuguma zikora akegera umuganga babaganga bagira ibintu byo kugorora akora ubugorozi kugira ngo bamenyereze iyo mitsi yiwe gukora neza itagize hanyuma ikindi mu ndya hari hinga zimwe iyo ukomeje kuzirya zigwiza ayo makrize zigatuma izo krize ziguma ziza novuga haniniya nk'inyama ndya zigwiremo ikintu bita proteine ikintu kigwiremo ibinure bituma izo krize umuntu agwa iyo ngwara zigaruka kwirinda rero ntabwo biraba umuntu atarayigwara gusa aririnda n'umuntu amaze kwigwara kugira ngo ntagume agisho twita mu gifaransa prevention secondaire ico yo kwibanda ko kujya cyane kugira ngo krize ntizigume ziza yogwiza cyane umugwi w'indya twita antioxidant ni imboga n'ivyamwa zisa n'icatsi kibisi cyangwa idisa n'umutuku no kuvuga karoti za beterave imyungu epinari n'ibindi izo bita za brocoli izo agera zijya bituma ico twita radical libre zigabanuka nazo ziri mu bituma kwa guhishira kugwirirana urumva rero iyo ari izo ndya bituma izo radical libre zitaza ari nyinshi mu mubiri. twizeye yuko abari kwadukurikira bumvise iyo ngwara uko imeze nimba hari nk'abafise ibimenyetso bo kwihutira kuja kwa muganga ego cyane umuntu wese afise ingingo zimurya cyane zikavyimba ingingo zitari imwe keshi biza ku ngingo nyinshi uwo muntu yo kwihutira kuja kwa muganga ko kwa muganga turasuku tubipima tukabona yuko iyo ngwara y'amakonyera irimwo turapima ibintu byinshi bita bya facteur rheumatoide tugapima cyo bita vitesse de sedimentation n'ibindi ni bimwe mu bintu bigwiriye bishoboka ku mavuriro hafi nka yose kugira ngo vyorohe umuntu abone ko izo ngwara zirimo rero ni ingwara ipimwa ni ingwara ifise imiti nubwo atari burundu ishobora kugufasha kugira ngo uyibane ubeho nk'abandi bantu bose. Muganga Juvenal Hagira ndabashimiye murakoze namwe ndabashimiye namwe mwateze yompi ni hano ikiganiro amagaso ko y'ubuzima cuno munsi kigarukiye onezime dushimagize mwari kumwe nk'abandi basezeye ndayifuriza amagara meza naho butaha. Chari kiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Tumushimire Onezime dushimagize hamwe n'umutumire wiwe no ngaha dusozere ikiganiro humura Burundi cyo kuri wa kabiri gitugutu 2019 mwakoze mwese mwaduteze yompi ndashimiye nabagenzanje bakoze byose kugira kino kiganiro kiboneke nibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma Ines Gakizana ari kumwe namwe ndabikebanuye ndabifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye. Humura Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.